kugira voyage fise amarundi ntwara amadolari sivyo fate la réalité de notre pays bose ntibaronka mu mabanki uragenda kumuvunja akaguha intuze konti mugabo urya nawe agura amadolari cash kubera agura amadolari cash kubera muri ekonomi hari y'amarundi cash suko imeze iyo atasanga amarundi cash ayo madolari abayagura electronique reka na yandi murungika alafe bagaruka kuyarotira ujya urungikiye Western Union aragira rotre kujya Amerika barungika miliyoni hafi 100 ku mwaka barungitse hafi miliyoni 100 cyo gituma bafise intuze nini amandi bana bagiye barakurikira afise 8 kwijana kwiza ni miliyoni 16 abandi barungitse 3 kwijana ni miliyoni rero na Mozambique mwogira mukaca murukira nk'imiliyoni mukene ho kuba hanga akabintu zose muri abo ugenda umobirize mugire nka veni tuzobona hajya Mozambique ya Paris Insko yakurikiranye baguma bensista kiriya le besoin pressant des statistiques kugira diaspora itegure neza mu migambi yayo boni cya kibazo mugeze kwishura ariko urumva ko kiguma kigaruka ngira ngo nkumbure murashobora gusubira kugishimikako kugira bagira umwizero gusumba murakoze ikibazo kijeje n'ama statistique na kivuze reka ndakigarukeko navuze yuko ari umwitwarariko wa banki nkuru kuko nayo mu gufata ingingo no mu gutegekanya imigambi twisunga ama statistique kime cyo kumenya ni ayahe ma statistique banki nkuru ishobora kuronka directement igize implication directe canke ahibanza guca ku bandi ico gikorwa nababwiye yuko cyo kumenya ibiharuro by'aba diaspora ivyo bikorwa tuzobikorana n'ubushikiranganje abemereye imbere yuko uyu mwaka uhera tuzoba twamaze kubiganira ko tuvugane turabe neza tugira umwihwezo turabe ukuntu ico gikorwa cokogwa kubizoba bikenewe umwe wese azoterera icyo asabwa kugira ngo ico gikorwa gikunde cengira ko ariho ibindi bibazo vya nabajijwe kuvyerekeye witwa Maurice akorera muri Congo yavuze ati mu bituma abantu bagendana amakashi na frais de transport de transfert meshi danugika amahera ngaha nkayarihira hari yakongera bagakata ko nukuri no muri presentation navyerekanye yuko mu bintu bituma abantu benshi baca hirya y'amakano formel na frais de transfert kirimwo arimo navuga ati je amahera kugira ndayaronke narayaruhiye kugira ndayarungike se subira kuyarihira yandi mahera no kugira nzoshike hari ndayarotire sinzo yatangira yandi mahera cewe rero nzoyapanga ndayashire mu isakoshi je ndayatwara ndayafise ku mufuko vyo nukuri nico gituma muri BRB manje turakora we twarakoze urutonde turaba amafre amabanki aca mu bisanzwe amabanki nayo kugira ngo ashinga amafre hajya nagira amafre amwe bari en concurrence bivana n'abakiriya afise bivana na systeme afise ariko arakoresha nawe uburyo vyamusavye kugira bushireho abakozi akoresha uburyo abahemba hari gihe usanga babaye oblige kurondera umu informaticien ashobora kubafasha gukurikirana ivyaye n'ubwo buryo mugabo vyose kugira bitera imbere igihe abakoresha ubwo buryo ari benshi amafrere agabanuka igihe
les systèmes de paiement ziri modernize ayo ma frais aragabanuka. Mbere nkabashimira bamwe mu ba diaspora bakora ama investissement cyane baze kuzana ivyiyumviro bijanye no kuzana ubuhinga bundi bwofasha kugira ngo ama transfer abe kandi vyihuse. Abo bazofasha gukonkiransa abasanzwe bahari. Usanze umuntu imbere ya konkiransa agerageza gukora nawe kugira ngo akwega abakiriya benshi, na cyane cyane azofasha gukabura n'abarundi twebwe ubwacu. Rega burya samantu ze gusa kugenda ni kashi mu barundi umengo ni prestige, twebwe turabikunda vraiment, turakunda kashi. Cyo ndaza kwigaruka ko kubabaje ikibazo ca nyuma, ndakubwire inyuma yaho BRB bimaze kubona yagira umwihwezi kabona amafre acibwa bagira ama transfer ngaha, akagira n'ayacibwa abagira ngaha mu gihugu nyene no ngaha mu gihugu birazimvye biravye ugereranije. Hariho nk'amahera uvuga uti hako ya transfer umuntu ari mu Kamenge ndi ngaha no mfata taxi karibi kigendeka nkagenda nkagaruka, ugasanga les frais wotanze zibaye nke ari kuri imikashi. Ndaza kubabwira ndigira ko nishura umwe yavuga ngo twishura ngo nishura ngo turiko turabiraba, ndakwereka byo turiko ubunyishu turiko turabikora. Inyishu yomenya nagira umumpera amashivre. Iyo ni intambwe gose, iyo ni intambwe ikomeye kandi dukura amazinda. Imbere yuko ndamwishura hariho witwa Shadia Janine yabajije ibijanye na microfinance twikangura. Bisanze je mu vyo nkora muri BRB naho ndi muri BRB sinkurikana cyo microfinance muga makuru ajanye n'ibikorwa byose kwa muri BRB ndayazi, ndeka kuyamenya vyimbitse. Ariko nagomba babwire kubijanye na microfinance harabaye igihe BRB yahinduye amategeko agenga ama microfinance. Chara creya kategori ya microfinance. Ya microfinance ari mu kategori ane. Hari ama microfinance atari kuriwe kwegeranya amahera ya bene gihugu. Microfinance twikangure bene yagiye mu kinama. Sinzi aho yakorera mugabo teza okay. Eza ko yari mu iyo kategori. Kategori SA aho canza kubaza, ariko microfinance iri muri kategori SA liquidation yayo ikorwa na BRB, yaja muri liquidation. Nagoba mangore ntango umuco nari nibaje ko bari mu magroupement finance communautaire. Zijya izo basanze zose ziriko zirakora ivyo zitasabiye uruhuja muri BRB zarukawe. Zobanze mubaze neza. Iyo twikangure ndaza kurondera amakuru imbere yuko dutaha, ndaguha amakuru atomoye yose kuko ndaza kubaza mugenzi wanje ajeje mu microfinance abaha amakuru. Ikindi naco amakuru yose yerekeye BRB ijya nzu mubona ijya niyanyu niyabe n'igihugu. Ijya muri BRB urashika ukavuga uti ndafise ikibazo nkeneye kubaza, barakwakira neza ukinjira. Uzofe kuza gusa ufise karangamuntu ushikana bita kuri information itange, bazoca baguha badge niwe ubwira ati ndakeneye kubaza ikibazo kijanye n'ama statistique. Sorangura muri direction bijejwe tuzokwakira tuzogusigurira. Uvuga ati mfise ikibazo kijanye n'ama microfinance, hari habijejwe bazokwakira. Nimba ari izo ukeneye gucreya, nimba ari izo wamufitaniye ikibazo, ibyo byose birahari. Bya BRB ibereye hico kwakira no kuvugana na bene gihugu. Ico naco mu bikorwa dukora kirimo. Cengenda kuri Douglas muri Mozambique. Watwemereye yuko
ku mwaka uza amastatistika ya Mozambique azoba arimo ndagukengurukiye burya n'ubu usanga Mozambique birimo mugabo ibone muri babundi autre hariho abarunga ikibi muri za miliyoni 200 hajya kugira uze kuboneka neza urumva igice kimwe kwijana nabaruka miliyoni 2 igihugu kirunga miliyoni 2 n'igice kimwe kwijana hajya Amerika barunga miliyoni hafi ijana ku mwaka barunga hafi miliyoni 100 cyo gituma no bafise intuze nini abandi bana bagiye barakurikira afise 8 kwijana kwiza ni miliyoni 16 abandi barungitse 3 kwijana ni miliyoni rero na Mozambique mugira mukaca muruka nk'imiliyoni mukene ho kuba nk'aba kabiri zose muri abo ugenda umobirize mugire nka veni tuzobona hajya Mozambique ya Paris ibindi kwabaye kubaza kwishuza ngo ubanje kubaza uti mbe ndi kubera ko abantu baguma bagendana cash aho ugiye hariya usanga abarundi ko baragendana n'amadolari bira ugiye no kubiraba no ngaha mu gihugu abantu bagendana amarundi ivyo rero biri mu ntambanyi hari cyo bita education financièrement dufise turezwe gute dufise akamenyero kameze gute ikindi naco hari na structure ya système de paiement yacu turiha gute urumva cewe nzi yuko ngiye kuri station ku igitoro niburi mfise imodoka ijamwe litiro 50 ndaheza kwa mfise 200 suko sinzobwira uwo ko untuze ati jewe urya mahera ndayafise muri banko birafise banko b'inoti nyereka ndihire kuri application ntibikunda zo ziri mu ntambanye uko umuntu aba yaramenyereye kugendana cash na umengo arafise security ku mahera yiwe yafise iyo azoba ari hose azohitamo kugenda afise cash ivyo byose habwe tugiye kubiraba biri mu byo twaravye tuca dutora ibi tuca dusanga kwa kugendana cash haba mu marundi haba mu madolari birafitaniye isano n'ukuntu tumenyereye kuriha habitide do paiement zacu ni cash nuko bimeze none vyogenda gute kugiye muri Kenya urishe cash za wumva I have no change ukere kurondera amadora amashiringi 50 cyangwa yateretse nayo office kweri tushobora gukoresha M-Pesa nawe M-Pesa ntuzi carico wigiriye muri Kenya hagushika kugura carte SIM y'amashiringi 50 amacana 5 plito n'amacana 2 ukaca uvuga uti nyugurura M-Pesa kugira ngo bize bikorohere nawe naho wigendere ni cash uvunjije aca kuri M-Pesa ntavyo ukora kubera iki uracazi uzi yuko cyuza gukora nze mugabo ukuzura abaye umwanya ugahera uzobona yuko tax urahisha M-Pesa mu isoko urahisha M-Pesa hose bakavyakira aha mu Burundi biri hangahe cyo twarabiravye twaraje kubiraba twarahejeje twarabiravye kuva cagihe turaheza kubiraba turaheza turafata ingingo turafata umwanzuro genda mu kabare genda muntu uzeye kuri habisi ndi hakashi none ikibazo kirihe cyo dusanga wewe ufise konte muri bankobo irafise bankobo y'inoti mugabo ugiye kuriha ugasanga ari muri BCB umwanya bitwara kugira ngo uwo muri BCB abone ko wamurishe ni muremure kubera iki hari bitaraja ico bita mu gifaransa interoperabilité aya ma systeme yacu ntabonana gushika ubu ntabonana neza nabari bagize vya B-Switch ahanini yabihutiye gushira hamwe ama systeme afasha muri lotre
or rotre ni gufacilita cash, hagufashanya hagushiraho system ifasha circulation, bafashije system ifasha rotre. Nabona hajya mu modoka ro forward semani interne, amahera kumazunguruka ari muri system, mugabo bashitseho system izofasha uri muri banko buragenda tore kuri ATM yanutse ya Ecobank uzoronka cash. Hagushiraho system giriti uri muri banko uzogenda ufise code uri muri Ecobank umurihe abona amahera cyangwa kuri konti. Nivyo rero twaravye acafatwa iki wavugira uti ivyo ariko aravuga navyo ni vya bindi inyishu tumenyereye. Ugende kuri site ya Berbe ubu nyene winjiremo www.berbe.bi uraza kubona image zigushikira ubwa mbere aho zerekana ibiganiro abayobozi ba Berbe ariko baragirana n'abariko baravuga ijanye cyitwa digitalisation complete du système financier. Wone umugambo ugeze kure, uyu mwanya turiko turavugana abariko bara implementer la solution de digitalisation bari hajya muri Berbe, bari kumwe na equipe za Berbe bariko barakora. Minsi iri imbere nta vya bindi byo kuvuga ngo ndagiye ngo bisanga manze kurotira oya vraiment. Uzo ufise carte yawe digital izobikora online na offline izokora. Bica bigaruka hehe rero? Urumva cyo kugira voyage fise amarundi ntwara amadolari sivyo, fate la réalité de notre pays bose baheruka mu banki uragenda kumuvunja akaguha inoze konti, mugabo ujya nawe agura amadolari cash kubera muri economy hari amarundi cash. Suko imeze yatasanga amarundi cash ayo madolari bayagura electronique reka nayo andi murungika alafe bagaruka kuyarotira. Ujya urungikiye Western Union aragira rotre kugira ngo aca agenda kuvunja ku ufise amadolari nutse aca rotira karonka amadolari aca agenda kuvunja ku ufise amarundi cash hariya quelque part. Mugabo umurungikiye Western Union banki yabonye ko ariko naho yoza akavugana nujya kana kati none urashobora kuma marundi anganuko cyangwa ati burya cyo marundi je mfise ari muri banki akaca araba kuri application yiwe ati reka ndakugire virema kuri konte yawe nawe ungire virema kuri konte yanje amadora c'est fini. Ndayafise sous forme électronique cha tubandanye sinzi ko twabiravye neza mugabo ndibaza ko umutu uhagazaho kuvuga yuko cewe mvuze nti ndagiye hanze ukeneye kwampa amadolari akangirira virema kuri konte yanje naje nkamugira kuri y'amadolari naje nkamugirira ayo twumvikanye kuri konte yiwe y'amarundi na mahoro. Swate shitse hanze nzogira rotre ni nasanga ari igihugu kikiri inyuma navyo mu gukoresha ntuze mu gukoresha les moyens zigezeho to payema. Mugabo ni nagenda mu bihugu bimwe hari ibihugu bimwe maze kumva nka za Swede za Italy ibihugu byo muri Europe biteye imbere hariho abage muri Swede ngo bazo kuva badafunguye kubera bagiye bafise cash kiye bati ngani twakira ya restaurant ngana cash twakira donc usanga uri kurarihisha y'amahera. Yo niyo nzira yafashwe rero uraza kubiraba unasome ya ntuze digitalisation complete système de paiement ukeneye ama information yandi ama service azoba arimo turashobora kuyaguha yose ni information ziri disponible kuri mwebwe. Pfutse n'ikibazo kicaye n'amabanke ngugenda muri banke bakakuvunjira ku bihumbi 7. Wavuze ngo nawe wowe ubizi ntavyo nzi kuko ubwa mbere ujya muna kuvunjiye ku bihumbi 7
abantu baba bazi kontabilite mu bisanzwe hajya bakwivye ajya amahera ntayashira muri banki je noca niyumvira ukuntu ayashirayo nkabibura ntayashirayo vrema seke yari autorize kuvunjira kuri rya to officiel mugaciye aza kuguhenda notamfepa n'igitoro ku masitasiyo arakingwa ku 10,000 ngira ngaho cutahura ivyari ivyo none cyaherezanya ne sitasiyo kugira ubitahure n'ingoga ngira usho vyumva bikika mukiza mu bisanzwe abigukoreye ubona ko akoreye faveur cyo kibe n'ivyo zakuye n'igitoro agize wakibuza aho genda kunwa cyo mwibarabara canke iki bakubwira ati 800 zana ndagushiremo ukamuhubona ko giriye faveur ushuhora mugara kwivye mu Kirundi bigaragara biboneka yatezwa kuguha kuri rya beye yizwe na leta mugabo arahejeje kuguca hirya ajya amahera iri amposhe aca mufukiwe abo rero nka twebwe tubamenye abajeje kuhana nibo cyo tubashikiriza bakabahana mugabo urumva complicité iri muri bose nuwo ariko wabikoreye we abamufashije acamugomereza ibanga mugabo ndibaza yuko hamwe arabusanga babafashe naho bitaba kenshi bakabahana wabajije ikibazo cyanyuma kivuga giti BRB izogira ryari amelioration ya gestion de devise kibazo caje naho nyoco batatinda canke mugiye kubiraba gestion de devise ndibaza namaze kuvyishura amelioration yayo d'abord nukwameliora inzira acamwe kwa madevise ashitse ngaha mu Burundi agura amarundi yasanze mwibarabara naye madevise azoja mwibarabara swasira asanze abarundi dukoresha cash mu kuvunja azogenda kubafise cash asanze abarundi bakoresha amatransfert muri banki mu kuvunja azokoresha transfert muri banki ifite amatoba akoresheje pe import yindi politiki mugabo amera azoguma muri systeme kubera ntuyakenerera rimwe uvunjije ibihumbi 5 vy'amadolari waje muri vacances ntucuyakoreshereza uwo munsi uwo mwanya nyene kasanga umuntu gusa amahera ariko arazunguruka uku amahera kenshi aryamye ngataca ariko arakora kumye muri systeme akora icyo yarajeje gukora rero umuti nawe kubwiye kwameliora la gestion de devise kubijanye na gestion uko yobangana kose ubanza ukameliora ukuntu abantu bakoresha amarundi kuko ya madevise abayazana baje kugura amarundi kugira bakora imigambi yo kwikenura ngaha mu gihugu nivyo rero mwiyi bubwigoro buriko burakorwa na banki nkuru hariho ibyo vya digitalisation complexe système de paiement hariho n'ikintu uza gusanga ko aho habaye lancement ndibaza ku makwirindwi zibiri ya plateforme izo ifasha ama operation hagati y'amabanki na operation amabanki agiranira hagati yayo mu kudandazanya hagati yayo amahera y'amarundi cyangwa amadevise hamwe no kugira change d'abord ariko aradandazanya kwa mahera cyangwa ariko arapfungiranya hagati yayo plateforme nayo uraza kukibonamo ni waje kuri site ya BRB byo bintu bibiri bisangaho nakubwiye na muri presentation nerekanye ko n'amategeko byose bikorwa wisunza amategeko yarahinyanyuwe kuva mu ku 12 tariki 28 2023 kugira ngo ivyo byose bigende neza iyo ayo mategeko ni yategeka niyo platform kaba nibaza yuko shoboye kwishura ku bibazo byose nari nabakijwe sinzi umworosha amajambo yuko hari cyo no banasimvye murakoze
Urakoze cyane bo hari ico ngira ni jewe noba nariko ndaraba ku ruhande hariho abajije ati teregari haba hanze hariho n'abakorera hanze wanashaka bakorera hanze banahembwa ari hamwe mu garantisa la sécurité y'imishahara yabo icisha hajyanye n'uri kuravuga sinzi kico mwari mwakivuze ko yabajije ati bo muri diaspora turumvamwo ababayo ababa hanze atiko kandi turumva n'abakora hanze tari abakora hanze wanashaka bozana niyo mishahara igaca hajyanye nati est-ce que hariho sécurité vraiment mutanga mu garantisa kugira n'imishahara yabo ibe yo haca sécurité irahari nini cyane sécurité irahari nini cyane nababwiye yuko ivyiti ntambamye vyose ku bantu bahora barongika amahera avuye mu makungu zaravuyeho kabisa rero ndebaza yuko mbere wanashima benshi harabo tubona basanzwe baginutse mu maraporo turonka kuko cyo ntityabaye president hajya kuko amahera arungikwa n'abantu baba ariko barakorera hanze izari nk'imishahara nitubikrasa ma transfert personnel tubikrasa mu byo bita revenu primaire nayo turayabona raza barayahembegwa abakora hanze bararungika amahera yabo agahembegwa gaha mu Burundi nta kibazo na kimwe nimba ni information gusa umuntu yomuha systeme bancaire zacu ziri sécurisé aya ma systeme yose umubona yemewe na BRB arafite sécurité ku ikintu ca mbere BRB shira imbere no gukingira uburyo bwa bene gihugu